Bakunzi bantenga imwe ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose mugubwe neza mumererwe neza. Jewe aho ntumbereye hano mumbona meze neza ndashima Imana ndakomeye muri aka kanya nta musonga ndiko ndumva. Nkaba ndemesha uwo bafise umusonga runaka canke afise ikibazo kinaka ndamubwira nti Imana iracahari iracakora uko yarejo n'uno munsi nikwiri irashobora kuguhindurira ibihe wewe nuyizere vyonyene. Hanyuma nifurije umunsi mukuru mwiza abakenyezi itarike 8 z'ukwa gatatu tuzohimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi. Nkaba ndabishima cane ko uwo munsi uhari nifuriza umukenyezi wese kugubwa neza ugire amagara meza ugire amahoro n'amahonda ugire ahuba wubahwe. Ndaje rero kuvugana n'abakurikira ibiganiro vyanje ku kintu cerekeye agacinyizo ku mukenyezi. Agacinyizo ku mukenyezi ntigatanguye uno munsi ntikatanguye ejo katanguye kuva kera. Mugabo rero ikintangaza sinumva ingene abakenyezi bagumye bacinyizwa kandi n'uwavyaye umucunguzi wacu ari umukenyezi. Imana yarabiravye icisha umucunguzi wacu ku mukenyezi Mariya, kandi vyari gukunda yuko ducungurwa adaciye mu nda y'umwana w'umuntu, ariko Imana ko yabishimye gutyo mbona umukenyezi nawe yarakwiye guhabwa icubahiro agahabwa agaciro. Ariko rero siko bimeze. Tubiravye no muri Ancien Testament ariyo mu Kirundi bita isezerano rya kera, turabona abagabo baho bari bemerewe kugira abagore benshi, mugabo nta mugore yari yemerewe kugira umugabo arenga umwe. Kuri jewe nkagifata nk'akarenganyo. Kubera iki? None kubera iki nimba umugabo wewe yo kwemererwa kugira abagore benshi, kubera ko umugore wewe atogira abagabo barenga umwe? Ico ni kimwe. Hanyuma akandi karenganyo mbona kabonekera no muri ivyo nuko mu mategeko ya Moyize umukenyezi bamufashe asambanye baca bamwica. Mugabo umugabo bariko barasambana nawe ataco bamugira. Muri Bibiliya kandi baratubwira umugore yafashwe asambana, hanyuma baca barabaza Yezu bati mbega umugore ko twamufashe asambana tumugire gute? Baramubwira Yezu arababaza ati none ku mategeko bimeze gute? Baca bamubwira bati mu mategeko ya Moyize bivuga yuko umukenyezi dufashe asambana yuko duca tumwica. Imana yagize uwo mukenyezi nuko Yezu yahaserutse aca arababwira ati uwuzi yuko atarakora icaha muri mwebwe namubanze ibuye. Hanyuma kubera ko atawera yari arimwo, bose bari bazi yuko n'utasambanye yakoze ikindi caha, baciye bakuramwo akarenge umwe baca baragenda. Wa mukenyezi aba aronse ikigongwe. Yesu aca aramubwira ati ko atawuguciriye urubanza na jewe sindarugucira, genda ntuzobe ugisubira. Urumva uwo iyo atahahurira n'ikigongwe c'Uhoraho kubw'abana b'abantu yarapfuye. Hanyuma no muri societe burundaise
murazi yuko kera umukobwa atwaye inda bita ngo inda y'indaro canke igitwarire canke inda y'ishushu baca bamuta mu gisumanyenzi. Muribaza ico caha ngene cari gikomeye, guta umuntu mu gisumanyenzi aribungenze, baba batayeyo abantu babiri. Hanyuma igitangaje, umuhungu canke umugabo yayimutwaje yaba ari ngaho yidagadagira atawumukorako, akosa akarenganya. Hanyuma ngaruke muri Bibiliya, umukobwa yitwa Tamara yafashwe ku nguvu n'umuhungu badasangiye nyina, bari basangiye se, bose bari abana ba David. Mugabo uwo muhungu ari we mu demi frère wiwe amufata ku nguvu. Hanyuma Tamare urumva yaramaramaye, yarambaye ibara. Iki cakurikiye nuko vyakwiragiye, se akabimenya. Amaze kubimenya, Bibiliya ivuga yuko yarababaye, yego icira cemeza yuko se yababaye. Mugabo ntawe batubwira ico yakoze ku muhungu wiwe Amnon, ari we yafashe ku nguvu Tamara. Ntaco yamugize, nta na kimwe. None mwumva ivyo vyari bihagije ku muntu yakoze ikintu nk'ico, en plus ku mukobwa basangiye se, giteye isoni. Ikindi je mvuga nti nta jambo umukenyezi yari afise no muri ico gihe, nuko Bibiliya itatubwira ico nyina wa Tamare yoba yarakoze. Ntibanamuvugako, sinzi ko yari akiriho, sinzi ko yari yarapfuye. Reka tufate ko yoba yari akiriho, kuko muri Bibiliya si kenshi batubwira abagore ivyo bavuze n'ivyo bakoze. Egome barahari bavugwa ko, mugabo muri ico gihe ca Tamara mama wiwe nta jambo yaronse, ntaco yabivuzeko. Kuri jewe ngaca mbona yuko ari akarenganyo ku mukenyezi. Ikindi nsubire mvuge kuri Bibiliya, ivyo muri societe burundaise ndaja kubigarukako. Mu gihe umwami Asuerus yagomba guhitamwo umwigeme asubirira Vashiti, sinzi yuko niwaba utarasoma inkuru ya Vashiti na Asuerus, reka ndagucire ku mayange gatoyi. Asuerus yari umwami, hanyuma umunsi umwe akaba yateguye umunsi mukuru, baranywa inzoga, barahaga, yicaranye n'abandi bamwegereye b'ibwami, anezerewe, yagahaze kamushitse, atumako ngo nibamuzanire umwamikazi, ngo aze yambaye urugori, ngo barabe ukuntu umugore wiwe ari mwiza. Hanyuma umwamikazi ari we Vashiti ntiyaje, ngo yaranse kuza kugira ngo umwami amwerekane. Icatumye ataza ntibakivuga, ntibavuga yuko yari agwaye canke yari yagasomye nawe ngo yanke kuza kubera yaborewe. Ntibavuga ko yari yagwaye canke yari afise ayandi mabanga, ntibatubwira impamvu, ntibanatubwira yuko kabaye akagaye. Oya, ntaco babivuga ko, bavuga yuko yanse kwitaba umwami. Jewe rero kuba yaranse kwitaba ntibanatubarire n'impamvu, numva ntomucira urubanza. Birashoboka ko ashobora kuba yarafatiriwe canke yagize nako kagaye, ntavyo nzi. Mugabo igitangaje mvuga nti kuri jewe ni akarenganyo, ko vyari bibaye rimwe gusa baca
bamwirukana ntasubire kuba umugore w'umwami. Ego baravuga ngo baciye bakurikiza itegeko. Ayo mategeko nayo nyene yari yatowe n'abantu b'abagabo. Mu gutora amategeko nta mugore yarimo. Baciye bavuga ngo urumva ngo ko ari umwamikazi yanse kwitaba umwami, ngo abandi bagore bose nibavyumva ngo nabo nyene ngo bazoca bagarariza abagabo babo. Egome ico sinogiharira, cari gushoboka kubera ko umwamikazi ari umuntu barabirako akarorero keza. Rero nimba yavyanse ku bugaba yaratanze akarorero kabi. Muga navuze nti aho sinzi impamvu atitavye kuko ntibayitubarira. Hanyuma umwami ico yakoze yaciye abaza abahanuzi biwe bati none tumukorere iki? Baca bafata ingingo yuko umwami bamuronderera uwundi mukobwa mwiza akiri isugi, umwiza mu maso kandi akiri isugi. Hanyuma baca bararondera abakobwa 7 barabazana ku kirimba, bari babateguriye n'inzu bashikiramwo, bafise umuntu abitaho akabaha utwo bisiga tumota neza. Ego umugeni nyene ategurwe, barabashira ngaho barabategura. Icabaye nuko bamaze kubatoranya batoranije 7, baciye umwe baja baramujana arara ku mwami ijoro rimwe. Umwami atamushimye agaca amurungika. Akaza uwa kabiri nawe nyene umwami atamushimye agaca amurungika. Haca hagegwa ko rero hatorwa uwitwa Esiteri. Inkuru yiwe sinoyigarukako, ariko jewe ngomba guhagarara kuri abo bakobwa bari kumwe na Esiteri. Bagenda bakarara ibwami ijoro rimwe, bagaca bagenda batayeyo ubusugi bwabo. None baca baja hehe? Ko batatubwira yuko baciye baba abagore bandi b'umwami, kanatsinda ntibari kuba abagore biwe kubera ko yari yabagaye. Rero yahisemwo umwe. Abo bandi numva kuri jewe bararenganijwe. Kubera iki? Yabatesheje ubusugi bwabo. Kandi mu mico yabo umuntu yaja kurongorwa ari isugi. Ico nkumva yuko yabatesheje agaciro. Yari gushobora guhitamwo umwe atabanje kubatesha ubukobwa bwabo. Nuko ako ni akandi karorero k'ingene umugore canke umukobwa atahabwa agaciro muri Bibiliya. Hariho n'izindi nkuru nyinshi Bibiliya itubarira, sinoshobora kuvuga ibiri muri Bibiliya byose, ariko hariho akandi kantu nokongerako. Nuko niyo bariko abantu bakoranye, iyo bageze baharura abantu b'abagabo. Muribuka ko bavuga ngo Yezu yagaburiye abagabo 5,000 imikate, mugabo ngo abagore n'abana batarimwo. Mbega ni kubera iki abagore n'abana bataharurwa? Kandi kenshi sinzi ko uko vyari kera n'ubu ariko biri. Ubu unye uravye abagore n'abana usanga aribo benshi gusumba abagabo. Rero sintahura impamvu baharura abagabo gusa ntibaharure abagore. Kuri jewe numva kwari ukutesha agaciro igitsina gore. Hanyuma ikindi, reka rero nje kuri sosiyete burundaise. Nagacishijemo ndavuga nti umukobwa w'umurundikazi iyo atwaye inda, kera baca bamuta mu gisumanyenzi
umugabo yidegemvye, uwayimutwaje akaguma yidegemvye. N'uwo munsi naho batabata mu gisumanyenzi, umukobwa atwariye inda iwabo aboneka nabi mu muryango, umenga abambitse ibara, kandi egome nivyo si vyiza. Ariko ikibabaje ni uwo mukobwa aboneka nabi, uwamutwaje inda aridagadagira, aridegemvya, nta kibazo kuri we, ntaco biba bimutwaye, bamumenya batamumenya ntaco bitwaye, kandi naho bomumenya ntaco bamugira. Mugabo umukobwa biboneka nabi cane. Ikindi, iyo umukobwa ataronse umugabo ngo aje kubaka, navyo nyene bavuga bati urya mukobwa yarabuze umugabo, eheraba asaziye iwabo. Ico numva ari kudaha agaciro umukobwa. Hanyuma ikindi, iyo umuvyeyi avyaye, umumama yavyaye akavyara abakobwa gusa, baca bavuga ngo ntaco yavyaye, ngo nta gahungu agira. Aho ni muri societe burundaise, umukobwa nta gaciro yamye ahabwa. Umuvyeyi yavyaye abakobwa gusa umenga ntiyavyaye. Ico kintu naco sinzi ko ubu kigihari, ariko hariho abo nahora numva bakubitwa canke bakirukanwa kubera ko bavyaye abakobwa gusa. Jewe nobaha akarorero nzi neza cane. Mama wanje, mama amvyara, ni imfura iwabo. Hanyuma ukuntu vyagenze, sogokuru avyaye mama, yaciye yirukana umugore, ni ukuvuga nyokuru wanje, yaciye yirukanwa ngo kubera ko ngo atanguriye ngo kuvyara umukobwa. Mwumva ko atari akarengane? Egome sogokuru wanje ntiyari yaraciye kw'ishure ngo amenye yuko kuba yavyaye umukobwa nawe ari wabifisemwo uruhara runini cane. Ariko n'abize mpora numva abaziza abagore babo yuko bavyaye abakobwa. None ga umukobwa si umwana? Ndababaza, umukobwa si umwana? Munyishure. Hanyuma umukobwa iyo agiye kubaka, urugo rukamugora, agasubira iwabo, baca bamwita ngo ni igisubiramuhira. Iryo jambo n'ukuri rirabishe cane. Abanyarwanda nabo bamwita ngo ni indushi. Mbega ko umugabo batamwita indushi canke ngo bamwite igisubiramuhira, ni ukubera iki? Egome data wanje wewe, kubera ko nka kera bubaka inzu muhira iwabo, urumva ntibaca basubira mu nzu iwabo bararongoye. Nubwo yahukana yaguma aba mu nzu yiwe, umugore niwe yahukana gusa. Ugasanga umugabo agumye ngaho, urumva ngira niyo mpamvu batamwita igisubiramuhira. Ariko nawe baba bakwiye kumutorera izina ryiwe, nimba ari uko twategerezwa gufatwa co kimwe n'umugabo yahukanye, baba bakwiye kumutorera izina nk'uko batoreye izina umugore urugo rwananiye. Kandi jewe uwo vyanse yuko yubaka, ntibisigura yuko uwo mugore ari we mubi imisi yose. Hariho igihe umugore aba yama ku mahiri, yama ku bitutsi, eka noneho ibituma abantu urugo rudakomera ni vyinshi, sinobidondagura. Ariko ndiko mvuga ku gaciro k'umugore asubiye iwabo, ko
nawe aba akwiye guhabwa iteka, agafatwa nk'abandi bana mu muryango, agafatwa neza nk'uko n'utaronse n'uwubatse abafashwe. Ico ni ikindi. Hanyuma ndavuga aho hambere hahise nahone umukobwa iyo yavyaye ntiyasubira kw'ishuri, ahubwo kera jewe niga muri primaire mu wa mbere nahora numva bavuga yuko umukobwa yavyaye akiri umukobwa adashobora no kuja kwigisha. Sinzi ivyonye sinobishingira intahe kuko navyumva nkiri muto, bavuga ngo uvyaye akiri umukobwa canke ngo afise inda akiri umukobwa ngo ntiyaja kwigisha, ngo yaba ariko atanga akarorero kabi mu bo yigisha. Ico mugabo ndavuze nti sindagishingira intahe avudo verifier nimba vyari vyo, ariko ico nshingira intahe nuko umukobwa mu myaka yahera, mu myaka yacu, iyo atwaye inda ntiyasubira kw'ishure, waravyaye ntiwasubira kwiga. Niko amategeko yari ameze, niko vyagenda. Ariko ubu Imana ishimwe, umukobwa iyo yavyaye aronsa, hanyuma aronse umufasha umwana agasubira kw'ishure. Ako rero kari akarenganyo ku mukobwa. Igitangaje nuko umuhungu yayimutwaje wewe yibandaniriza amashuri atankomanzi, ukamenga nta cigeze. Rero agaciro k'umugore, agaciro k'umukobwa gakwiye gusubirwamo. Hariho n'ibihugu abakenyezi n'abagabo mwashobora kuba mukora akazi kamwe, ugasanga umushahara w'umugabo uri hejuru y'umukobwa, uri hejuru y'umushahara w'umukobwa canke w'umugore. Ikindi kibi muri societe burundaise novuga ni iyo umwana abaye ikigaba, akenshi bavuga ngo ni ikigaba nka nyina, kandi hari igihe nyina usanga ari intore gusumba se. Ivyo bintu mwe mwumva bitababaje? Umwana yaba umwana mwiza, yaba intore, bakavuga ngo ni intore nka se, naho se yoba ari ikigaba gute bavuga ngo urya mwana ngo ni intore nka se. Yesu we, birababaje. Reka rero muri uku kwezi kwa gatatu duhe agaciro abavyeyi batuvyaye, umukenyezi tumuhe agaciro, duhe agaciro ba mama, duhe agaciro bashiki bacu, duhe agaciro abagore bacu, duhe agaciro abakobwa bacu. Oya sinogenda ntavuze ku kindi kintu kibabaje ku mukenyezi w'umurundikazi. Umukenyezi w'umurundikazi nimba amategeko atarahinduka ntiyari yemerewe gutorana iwabo. Uribaza umukenyezi urugo rwagoye ukahukana ugasubira iwanyu, basaza bawe bagaca bavuga ngo nibaguhe ikivi kimwe. Ikivi kimwe kirabeshaho umuntu gantuzi. Ngo ikivi ca mushiki w'umuntu, nukuri ndabasavye. Sinzi amategeko arashobora kuba yarahindutse, ico nimba yarahindutse ni vyiza. Nimba umukenyezi uye ashobora gutorana iwabo nk'uko basaza biwe batorana, ivyo vyoba ari vyiza cane. Ariko hamwe vyoba bitarahinduka, murumva yuko ari bibi, bibabaje, bibabaza umukenyezi. Rero
ndangize kino kiganiro ndabifuriza amahoro mwese, ndabifuriza umwumvikano, ndabifuriza kugubwa neza aho muri hose. Imana ibahe umugisha, ibahezagire, tuzosubira.